gusenga muri sosiyete nyarwanda. Jewe ngendeshe ikinga imyaka 22 tangu muri universite demi naisohotse 2010 ngendeshe yitwa ngendetse kasi ngendetse kasi ariko nagendeshe ikinga ngendeshe ikinga imyaka 22 Naga ini lagi sebentar. Ibu ini mah. Jika kami kalau masuk dulu gigi, ibu prima, latih. Kue ya, zikiman aku mahu pasal mana ni. Kaya mana ni? Ibu pasal kita, kalau itu pasal dia kan, bagi sangat ini. Mana jadi yang selalu kita, ujian benci dengan benci. Ayo cerita kita, ayo kita dulu. Kalau jadi bagi ibu yang ini, bagi pacar ni. Nashima ukuri usino bendera bakatera ko ndineza hanyuma jewe ekonsaka kuvuga ekonsaka mbona propose jewe rero mwanakishingere mubani ko university baraza iyi nzira bakinga na ayabasama ya kwenu Mugabo tuligeneze hana batinze ibora hari zotuko yakubye jero kasi amesi sites yeba mkinani musa da tanti umuntu tempo ngada mutanga apromitreo sites yoni ngomufatuko jenda zinocheko doshikanushi nakazingana bakaneza Sio kunikishia tozana nijua yanali shuri bazaka mwini kweli kwa kabisa mwini ichongireo izopetriba izaktiviti pipili kwa nini chani ndani chani kwa nini para kuchota droga akahanushi toujours Mwanzo angetekisa. Ndapata bisa Musa azama pamoja na bibi nezini nefsa watu melisa baba bego dini wa hata sabe tani yobije si manetes nukuri yogi yengengo ndaishi kan habis ini sudah berkata tersebut yang harus kita kuspisi menyatakan bukan bawa dan masih macam ni dia tersebut ini kemarin semalam sering mati mungkin itu juga ni bawa dua ni mungkin misi kita cakap publik kita masih tenang saya berada di kita pas orang apa pas kama ni kusema ukota simani mbele ndio kitu kupata kwa kusema hiki ndio kupata tendera bana ndio kusema masala kwa andi sio mshahara ndio mmoja Bukan itu tuan pasnya, dia nak apa sih? Kalau ini kita membaca ini, macam macam kita nak kerja di sini macam apa? Apa pada ini oh, ini kalau apa macam
bahanzi muri makerere y'ingayo kubanya b'inkoto y'ibindi n'abacu ese mu bashima n'abashi sindi mu bashima cyenda kandi n'abana hanyuma abajyana n'abakiga n'amamoto ibyo biteza amazi sibyo kuko sibyo ubwabyo biragongana n'amamodoka kuko nk'akarorero hari imodoka ishobora kuza kubera ibintu byayo cyangwa kubera itegeko y'ibintu kajya karubera gato utirutse arakagorora hari imodoka z'umupolisi zihora ziteguronga kandi kaguma yigiye ndabikunze hanyuma ishobora ubwacu si ukuvuga ngo bose turagenda harimo abakora amakosa kandi bibabaje tubabaza ayo makosa rero impigi abayakora bazihabwa n'umupolisi ndashaka kuziga uno munsi urashobora gusanga inshoferi atagisepure ari mu ibarabara yaba iminsi yose kandi abapolisi ariko barabikora mugabo mubaza ati bigenda gute iyo bamufashe n'abaye bitanu kanini iyo ni ikosa iyo niba ari ikosa ry'umushoferi kuko urumva atavuze bitanu n'ejo atoroheje bitanu biroroshye kuruma azoguma bwenge ni ukuvuga ikintu cyo twamwemerera twabise nk'atubaza umuntu ari guhana mu ruhanga kiwe akoze ikosa akarihanira kandi bikomeye ku buryo hano acabwira n'ubundi bakabibwirana ati ubundi ko byose ni baraguhana ubundi mugabo igihe umuntu atatanye ibice bitatu naho abakoze ikosa baca bashobora urumva amakosa batowe oye yari intererano y'ibyaha y'umwaka ariko usanzwe twose kuri ikibazo cya mbere kijyanye n'uko iyi nzongera mu ngiro itariki 10 aho tubaye mu kibano abanyagihugu baratubaza yuko irya kinga itabiro domenage kuko bwahagarariye abantu benshi basanzwe bafise amakinga baguye abakozi babo usanga bakarisoma muri diye n'ahandi bakasarura baratubaza bati iyo bakoze kinga baba bakoze amakinga asanzwe taxibero hariho aya makinga abantu bajya no y'imyerezo hariho aya makinga yo mu ntara ati rero turagenda mu tubarize yuko utu tumoto yitwa uduhene amapespa usanga abana n'amakinga ubona fata umuntu imbere y'uko arisohora ndavuga abayeho kwigizyo umuntu atabyijanditse aba yafite muri zone usanga bazoshobora kwakira kandi bavuga muragenda rero tubarize yuko umuntu atoja muri zone cyangwa muri agasaba uruhushya akaba cyanditse kugira ngo mwete icyo kinga atunga bisi cyanditse naho ni bishoboye kandi kuza batondisira no bakirabe neza mu kibwana kwanya ukibashira ibita makinga ya n'amamoto ya ikibazo muri abaregera no mukamere kugenda cyane kugenda gushikari ya vere za keza dosari sawa kubanje kugenda ego byambere byo mukane ugenda kene yacha kuyonze gateze hari ahantu kwiplaja haragoye umisi sanzwe iyo habaye kuri wikeje woniba turashaka kugenda mu sababu atatu mugiye kongerezayo amatukutuku amakinga ariko hamwe n'amamoto y'ubwoko bwose ubwo ganyakuba bane mubona yuko ico kintu mwosura kwigira neza nk'abantu basanzwe bakunda gukoresha ingenzi jewe ndi umwe mu bantu b'abadandaza b'amata
nivyo burya amata aratandukanye n'ibindi bidandazwa vyose abantu bashobora kuba bakora. Iyi ngingo nivyo mwavuze yuko zotegereza gutangura kuja mu ngiro tariki 11 ni kuwa kane w'indwiza. Mbo by'ukuri nibwo ata kintu na kimwe coza gisubirira ubuzima bw'umuntu, ariko urabona ko tugiye kuja mu rwego kuko ubuzima bwose abantu bakenera bwa misi yose bugiye gukoreshwa imodoka. Imodoka ku by'ukuri si ikintu coroshe ko umuntu mu minsi 10 acarara arose imodoka. Ni ikintu kigoye mu gihe umuntu ataba yaragitegekanije. Amata iyo ava ngaho ku mpanda ya Buringa, abantu nka bose, abadandaza bose, baba borozi, baba baja kuyarangura, bose bakoresha amakinga. Amata si ikintu umuntu ajyana ngo ashakade ahantu hamwe. Urashobora kuba wifuza n'ilitiro namba rigera cyangwa 200, ukaba n'ivyo ufise aho uyategurira, ukagenda uyadisiribiwa mu makafitariya, uyaranguza hirya no hino, n'abagenda batanga ku mihana, ababa bafise abana, ilitiro ku muntu. Rero ku by'ukuri kandi amata si ikintu kibikika, kandi inka isiba gukama. Kuja hariya ni turo 2 ku munsi, uragenda mu gatondo na bebete ku mugoroba, urumva ni inshuro 4 ku munsi. Vyumvikana ico mbona mu buzima bugiye kuzimba cyane, kuko iyo modoka izoja hariya inshuro 4 ku munsi, ibitoro ni birebire kandi murabona ko n'ilitiro yaduze, kandi ni ikintu gikenerwa mu buzima bwa misi yose. Niba yuko n'abafisa amata arakenewe, hari umuntu adashobora kuja ku kazi umwana atamusigiye amata bidashoboka. Murabona uburyo abantu babayeho n'amazu ngaho Bujumbura, kugira ngo abantu ngaho muri komine Mukaza bose bace baronka ingene muri abo makarita asigaye vyemerewe kubaho, bazoje gusabira indari ibintu bari batunze, nambara ayo mamoto, nambara ayo mamodoka, nambara ayo magame, nambara ayo mabajaji, si ikintu coroshe. Hama kandi ikindi naco, izindi mpungenge nazo mbona no muri ivyo bice bavuze yuko vyemerewe ko bizosigagwamo n'izo ngendeshwa, jewe ndaraba nka Kamenge canke Kanyosha, n'igihe zaba ziriko zirasanzara zikora igisagara cose, n'ahantu huzuye, Kamenge udashobora kuba woronka buca, n'igihe n'izi zindi zizoba zitaraja. None abo bene gihugu baho hantu canke ivyo bizoba biriko birahaca, ariko nawe ubona ubuzima bwabo buzoba bugushize mu kaga kubushiriza. None uno munsi wa mudandaza yafu, kugira azodisiririwe yafu mu mabotike akoresheje imodoka, ikiro cy'ifu kigiye kugurwa ngahe? Ni ikibazo gikomeye, turabyumva, ariko ndumva ari ikibazo gikomeye cy'ubuzima butoroshe. Rero ngo turabira ukuntu vyogenda izi ngendeshwa, ko turavuga ko atanimwe yemerewe kuba n'aya mazona abujijwe. Vy'ukuri ndumva ari ikibazo kugira abantu bazoronke. Sinzi ko nka leta yotegekanya ikibanza cyane, kuko ntaco bikimaze muri make. Nka bajaji ruguru nikorerayo, turavye intara z'igihugu ko zitunganijwe, imisozi uko imeze, ntaco bikimaze. Sinzi ko leta yotegekanya ikaturonderera nk'ikibanza uzoba yashoboye kutaronka kibika, tukagera umuntu akabishiraho. Ikibazo ca rero urakoze. Jewe yitwa Remesha, amanda umunyeshuri kuri bane basanzwe bakubwira ikibazo kijanye n'uruja n'uruza rwawe. Mbega ko twebwe abanyeshuri dusanzwe twivunganya tugendera tugere kwiga dutoto, amabara bakimurika kw'ishuri. Mbega twebwe twebwe tugira abategurira izo modoka mu buryo
kandi twebwe tugira abo muvuga bazadutegura ndetse ntego bavuze izo ngendeko z'amadini muri amakarite agenewe kutazobaho muri amakarite zirekuriwe kuzohagendera mbega iyo kuriya yaba wewe wicenga umukuru uri ngaho muri kibuye jewe canke uyu muvyayi akaba agendeshwa ku gakinga gato akazosanga mu rupangu mbega wowe ujejwe umutekano polisi niba witwa bifuye akagasanga mu rupangu akazogasangaho azobarira ingwanisho ashakanisha ikindi kibazo twebwe kubera ko navuze ati azogenda ruguru niyedeplasa mu muduga hama akagaruka kumva aya magisagara ca Bujumbura bene agasanga ntazoza ikigendeshwa caje gikinga impanuka mu gisagara ca Bujumbura n'izi karitsiye zitagenewe bashaka kumenya ido n'ido ico kintu yuko izo kinga zitagenewe ngaho mu gisagara ca Bujumbura n'izi karitsiye mwatunda canke zigenewe izo karitsiye ziri hirya mwavuze zigenewe kugira ngo zibashe kugira abantu benshi